Amasezerano agamije kubaka kijambere no kwagura ikibuga c'indege ca Bujumbura Melchior Ndadaye. N'umugambi mu bisanzwe atari mushasha, n'umugambi wari uhasanzwe, umugabo kubera ikiza coronavirus ntiwabaye ukibandanya nkuko twavyifuza. Abahinga babwiza kuza ngaha mu Burundi kugira batangure uwo mugambi baciye bagira intambamyi z'ico kiza ca Covid ntibashobora kwishikira ngaha i Bujumbura. Ubu rero twashimye yuko uwo mugambi utoguma udindira yuko mu misi ya vuba wotangura. Ubu rero tukaba tushizwe umukono ko y'amasezerano kugira ngo vuba abahinga bazoshobore kuza, abahinga bashinwa bashe kuza i Bujumbura birabira ingene botangura igikorwa ciza kizotuma ikibuga c'indege ca Bujumbura cagugwa cubakwa kijambere kugira ngo gise n'ibindi bibuga vy'indege vyo mu karere. N'umugambi mwiza cyane ugamije gutsimbataza imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa. Dusanzwe dufitanye imigenderanire myiza cyane ico gihugu kuva tucikukira. Jewe nkifata amabanga naravuganye na mugenzi wanje w'Ubushinwa yuko tugiye gukora uko dushoboye kose kugira ngo imigenderanire y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa dushobore kuyishira kwiduza cyane itera imbere itsimbatare tuyitsindagire ku buryo dushobora gushika aho tutari bwashike mu myaka iheze. Ivyo tukaba tubishima muga mu vyo dukora byose tugenda dukurikiza intumbero z'abakuru ibihugu vyacu ko ari bibiri, Ubushinwa n'u Burundi. Nuko rero iyo niyo ntumbero nyamukuru yatumye tuzinduka ku munsi wa gatandatu kugira ngo dushire ku mukono kuri aya masezerano. Igikuru nuko abo bahinga boza bagatanga bakaraba bikenewe muga twibaza yuko uyu mwaka udashaka guhera ibikorwa bitaratangura.